Ubusambanyi bwa We Love Music nibwo bwatumye isambuka, ubumaraya bwabo nibwo bwatumye timu yabo isambuka cyangwa se itsinda rya We Love Music risambuka. We Love Music ni itsinda navuga neza yuko twamenye baririmba ari babiri, ariko ubusambanyi bwabo bwaratumye timu yabo isambuka. Akabi gasekwa nk'akeza, akabi gasekwa nk'akeza. Kino kiganiro ndagikoze ndi mw'ibarabara ndiko ndagenda, niwumva ndiko ndatambuka canke ukumva amajwi y'abandi bantu uvyihanganire, kuko ni inkuru umenye mwa kano kanya. Biba ngombwa yuko ndayikora ndi mw'ibarabara kandi ndayikora ndiko ndataha, ndiko ndatambuka, kubera ko ni inkuru itaryoshe, ni inkuru ku bwanje yambabaje. Akabi gasekwa nk'akeza, akabi gasekwa nk'akeza. Birababaje ku bafana b'umuziki, birababaje ku bakunzi b'umuziki w'Uburundi cyangwa se ku bafana ba We Love Music. Bano basore babiri twamenye baje nka We Love Music. Yesa uno musi umwe wese arimba ku ruhande rwiwe. Byaravuzwe yuko batandukanye, urwanko cyangwa se kwankana hagati yabo, ntitwari bwamenye icyo byavuye ko, ariko nimwe mu nkuru novuga neza yuko yamenyekanye kuri uno musi, aho hashoboye gusohoka rimwe mu ijwi cyangwa se muri imwe muri audio uwo mukobwa nyene bapfa avyivugira yuko yaryamanye nabo, aho yavuga neza ko yaryamanye na Fernando kugira ngo ibintu bigende fresh. Bakunzi batu bagwize kuri show, reka manda kubwiye neza yuko uwo mwigeme asanzwe ari umurundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, like asanzwe ari yakorera akazi by the way, ariko akaba ari umukunzi wa akaba yari asanzwe ari umukunzi wa Melanin Boy by the way. Inyuma yaho rero niho ajino mu Burundi aca aryamana na Fernando, ariwe basanzwe barimbana na Melanin Boy. Kuryamana na Fernando sasa rero biri mu bintu byatumye bashwana, batangura kujyana, batangura kurabana ako mu jisho, batangura kurabana nabi, aribyo rero byabaviriyemo gutandukana nka We Love Music. No kubwira neza yuko rero uno munsi aho umwe aciye uwundi yohaturira. Ndibaza wamaze kumva neza yuko bapfuye umukobwa cyangwa se bapfuye ako hasi, reka ndabivuga uko. Ni ibintu bitaryoshe na gatoya, ni ibintu navuga neza yuko bitahimbaye kubona abantu baririmbana ariko bagasamburwa n'umwigeme. Mu gihe tuzi neza yuko abakobwa cyangwa se abaririmbyi n'abantu usanga bakundwa n'abakobwa cyane, n'abantu usanga bakundwa n'igitsina kobwa cyane. Abaririmbyi rero nababwiye ndi mw'ibarabara munyihanganire, ndiko ndatahana inkuru, ndiko ndakora aya masaha y'ijoro, ndayikoze ndiko ndataha by the way. Urumva ko ni moto imejeje kuncako, so abaririmbyi bakundwa n'abakobwa, sinahura ukuntu We Love Music botandukana kubera umukobwa cyangwa se boshwana kubera umukobwa, mu gihe tuzi neza yuko abaririmbyi baba bakundwa cyane n'abakobwa, baba bakundwa cyane n'igitsina kobwa, kubera ko baba babona kuri stage, bababona mu mateleviziyo, like baba bafise igishika cyo kuvugana nabo, cyo kubonana nabo. Yes, nka We Love Music rero gutandukana kubera umukobwa ari ibintu navuga neza yuko abafana b'umuziki cyangwa se abakunzi babo muri rusangi batazotahura byoroshe cyangwa se bidatahuritse. Yes, nimwe rero muri video yashoboye gusohorwa n'umwe mu bantu bari muri industry ndundi, akaba no muri industry nyarwanda, azwi izina rya Dumba. Dumba uramuzi nimba uzi industry. Dumba rero yashoboye gusohora kwa video k'uwo mwana w'umwigeme, just kagaragaza nk'aho umenga ni audio yari kararungikira Melanin Boy, avuga neza yuko ashobora kuba afise n'inda, ariko atazi nyene inda muri Fernando na Melanin Boy by the way.
Yes, iyo audio rero ni imwe muri audio iriko irasirikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ugaca wibaza mbega iyo audio yoba yashikiye Dumba gute, kuko ugiye kumva ni audio isa nkaho yarungikiwe kuri WhatsApp by the way, ariko ugaca wibaza rero yashikiriye Dumba gute kugira ngo ashobore kuyisohora. Nakubwiye ko ndi mwibarabara, uze kwihanganira aya majwi, aya mamoto, abantu kose, kuko iyi nkuru ndayikoze ndi mwibarabara ndiko ndataha n'amasaha y'ijoro, naho ncuva ino story ndavuga ati sinora ntayihaye abafana banje cyangwa se abantu bankurikirana, kuko murabizi ko ni mwebwe ba boss, ni mwebwe bafana banje, ni mwebwe dukorera. Sasa rero Dumba iyo nkuru kuyisohora, ikibazo je nibaza mbega iyo nkuru yayihawe nande, iyo nkuru byagenze gute? Aka niko nkoze mwari no joro, ariko ku munsi w'ejo nzobaha inkuru ya nyayo, nzobakorera ikiganiro kirambuye. Ndabakunda cyane, ni Radio Promoter, we love you so much. Aka nkoze kugira ngo abafana banje ubusambanyi bwa We Love Music nibwo bwatumye isambuka, ubumaraya bwabo nibwo bwatumye timu yabo isambuka, cyangwa se itsinda rya We Love Music risambuka. We Love Music ni itsinda navuga neza yuko twamenye baririmba ari babiri, ariko ubusambanyi bwabo bwaratumye timu yabo isambuka. Akabi gasekwa nk'akeza, akabi gasekwa nk'akeza. Kino kiganiro ndagikoze ndi mwibarabara, ndiko ndagenda, niwumva ndiko ndatambuka cyangwa ukumva amajwi y'abandi bantu uvyihanganire, kuko ni inkuru umenye mwa kano kanya. Biba ngombwa yuko ndayikora ndi mwibarabara, kandi ndayikora ndiko ndataha, ndiko ndatambuka, kubera ko ni inkuru itaryoshe, ni inkuru ku bwanje yambabaje. Akabi gaseka nk'akeza, akabi gasekwa nk'akeza. Birababaje ku bafana b'umuziki, birababaje ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, cyangwa se ku bafana ba We Love Music. Bano basore babiri twamenye baje nka We Love Music. Yes, uno munsi umwe wese arimba ku ruhande rwiwe. Byaravuzwe yuko batandukanye, ugwanko cyangwa se kwankana hagati yabo, ntitwari bwamenye icyo byavuye ko, ariko nimwe mu nkuru navuga neza yuko yamenyekanye kuri uno munsi, aho hashoboye gusohoka rimwe mu ijwi, cyangwa se muri imwe muri audio, uwo mukobwa nyene bapfa abyivugira yuko yaryamanye nabo, aho yavuga neza ko yaryamanye na Fernando kugira ngo ibintu bigende fresh. Bakunzi batu bagwize kuri show, reka manda kubwiye neza yuko uwo mwigeme asanzwe ari umurundi kazi, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanzwe ari yakorera akazi by the way, ariko akaba ari umukunzi akaba yari asanzwe ari umukunzi wa Melanin Boy by the way. Inyuma yaho rero niho ajino mu Burundi aca ajyamana na Fernando, ariwe basanzwe barimbana na Melanin Boy. Kuryamana na Fernando sasa rero biri mu bintu byatumye bashwana, batangura kujyana, batangura kurabana ako mu jisho, batangura kurabana nabi, ari byo rero byabaviriyemo gutandukana nka We Love Music. No kuganeza yuko rero uno munsi aho umwe aciye uwundi yohaturira. Ndibaza wamaze kumva neza yuko bapfuye umukobwa, cyangwa se bapfuye ako hasi, reka ndabivuga uko. Ni ibintu bitaryoshe na gatoya, ni ibintu navuga neza yuko bitahimbaye, kubona abantu baririmbana ariko bagasamburwa n'umwigeme. Mu gihe tuzi neza yuko abakobwa cyangwa se abaririmbyi n'abantu usanga bakundwa n'abakobwa cyane, n'abantu usanga bakundwa n'igitsina kobwa cyane. Abaririmbyi rero nababwiye ndi mwibarabara, munyihanganire, ndiko ndataha n'inkuru, ndiko ndakora aya masaha y'ijoro, ndayikoze ndiko ndataha by the way. Urumva ko ni moto imejeje kuncako, so abaririmbyi bakundwa n'abakobwa. Sinahura ukuntu We Love Music
botandukana kubera umukobwa cyangwa se boshwana kubera umukobwa, mu gihe tuzi neza yuko abaririmbyi baba bakundwa cyane n'abakobwa, baba bakundwa cyane n'igitsina kobwa kubera ko baba babona kuri stage, bababona mu mateleviziyo, like baba bafite igishyika cyo kuvugana nabo, cyo kubonana nabo. Yes, nka We Love Music rero gutandukana kubera umukobwa ari ibintu navuga neza yuko abafana b'umuziki cyangwa se abakunzi babo muri rusange batazotahura byoroshe cyangwa se bidatahuritse. Yes, nimwe rero muri video yashoboye gusohorwa n'umwe mu bantu bari muri industry ndundi, akaba no muri industry nyarwanda, azwi ku izina rya Dumba. Dumba uramuzi nimba uzi industry. Dumba rero yashoboye gusohora kwa video k'uwo mwana w'umwigeme just kagaragaza nk'aho umenga ni audio yari kararungikira Melanin Boy, avuga neza yuko ashobora kuba afise n'inda ariko atazi nyene inda muri Fernando na Melanin Boy. By the way, yes, iyo audio rero ni imwe muri audio iri kirasirikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ugacabaza mbega iyo audio yoba yashikiye Dumba gute, kuko ugiye kumva ni audio isa nkaho yarungikiwe kuri WhatsApp by the way, ariko ugacabaza rero yashikiriye Dumba gute kugira ngo ashobore kuyisohora. Nakubwiye ko ndi mwerabara, uzi kwihanganira aya majwi, aya mamoto, abantu kuko inkuru ndayikoze ndi mwerabara, ndiko ndataha n'amasaha y'ijoro, naho ncuva ino story ndavuga ati sinora ntayihaye abafana banje cyangwa se abantu bankurikirana, kuko murabizi ko ni mwebwe ba boss, ni mwebwe bafana banje, ni mwebwe dukorera. Sasa rero Dumba iyo nkuru kuyisohora, ikibazo je nibaza mbega iyo nkuru yayihawe nande, iyo nkuru byagenze gute? Aka niko nkoze mwari no joro, ariko ku munsi w'ejo nzobaha inkuru ya nyayo, nzobakorera ikiganiro kirambuye. Ndabakunda cyane, ni Radio Promoter, we love you so much. Aka nkoze kugira ngo abafana banje